Ivyaranguwe mu gisata c'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Kayanza uhereye mu mwaka wa 2020 vyakunze ko ishikamwo mu makomine atandukanye ni vyinshi. Muri komine Muhanga ku mutumba Nyarurambi buramatari w'intara ya Kayanza Remi Cicahayo afise umurima munini urimwo ibigori vy'imbuto nshasha yakuye muri Izabu hamwe n'ibitoke. Ujya murima wacu w'ibitoke ni umurima uduha amafaranga menshi kuko buri turasarura kandi tukasarura nk'ifuso y'ibitoke bituma ayo mafaranga ahemba abakozi bakora mu mirima hariya kuko dufise amatongo menshi turarima cyane n'indongozi kuko tubise mu burongozi bw'intara twese tukadutireka nkuko akama kanyene cyo mu gihugu cyacu cy'u Burundi adutera indongozi twakarore wigisha icuri no kuvuga cyo bakwigisha bene gihugu bijukire kurima borore nawe utabikora. Ku mutumba Nyamiyogoro muri komine Murutanaho koperative komeza ibikorwa yararimye ibiraya bise kijumbu biri kuri hectare zitandatu ni kiraya ngo cavukiye muri iyo komine nyene. Iyi mbuto ingene yavutse twagiye mu isoko tugura ikopo y'imbuto y'igitunguru babiba igitunguru hajya tugiye kukibagarira cameze dusanga hamezemwo urubuto rumwe rusa n'ubwoko bw'ikiraya turaheza turabagarira uko twaja gupompa ibiraya twari dusanzwe turima naco iki kiraya tukakipompa niho hageze ko cera tugisaruye twasanze ari kiraya kinini cyane cera ibirayi bimeze nk'ibisongoye binini gose duca tubona yuko twovyita kijumbu kigwira mu ikomine yose y'Imuruta ubu yarakwiye mu ntara zose. Mu bijanye n'ibidukikije intara ya Kayanza yarabandanije kuba akarorero mu guca imikobeko ku misozi mbere naho mu zindi ntara ngo baratunganije kenshi ingendo shure muri iyo ntara kurahura ubwenge mu bijanye no gutunganya neza imisozi. Aho mubona ni muri komine Kabarore ku mutumba Kivuvu aho mugwiza tunga Vincent Ndagijimana ariko ararangurira imigambi y'uburimyi ku musozi avuka ko n'ahandi. Mu gihe uburimyi n'ubworozi bigenda bihekana umugwiza tunga Vincent Ndagijimana aroroye inka zimufasha kuronka umwavu. Inka ntunze zifitiye akamaro kenshi icambere mu mwavu kuko fise hectare 100 ndimiramo ibigori urundi ruhande rukamira ibiraya nkuko usanzwe fise n'amasoko ajanye n'ivyo ndima bikenera rero umwavu mwinshi. Natanguriye ku nka 40 ubongeze ku nka 102 zifitiye n'akamaro abene gihugu kuko nk'abajya batwa mubona nubakiye ya nzu 25 z'amabati nkabashira kwibarabara nashatse nabo nyene baca baronka akazi kuko nibo bahira ibyatsi biva mu mwavu mwizinga uco usanga ku munsi arimo akora nk'abatwa barenga 100 ku kariye nyene nandana gake arami igihumbi ndagishimira none singuri nusifu nk'abana. Undi mworozi w'inka w'akarorero mu ntara ya Kayanza ari muri komine Matongo ku mutumba Rudehe zone Banga. Firme Karisabiye afise uruhongore rw'inka za kijambere 67 inyana 15 n'izikuze 50. Umukuru w'igihugu avuga rimwe tukumva kabiri twashatse gufasha iterambere mu gihugu turatangura turorora n'igihugu baraza nk'abakazi bonyene babajije no bakubwira imisi 15 ashobora guhemba imiliyoni 2.5 ubu nyari umuntu agize akabazo ashobora kumuhemba 100 cyangwa 200 akagenda akikenura akazara yari habukebuke. N'ubworozi bw'inkwavu mu ntara ya Kayanza ntibwibagiwe. Muri komine Butaganzwa hari umurundi aba mu gihugu ca Canada Joel Muzorewa abikije kwishira hamwe y'ubworozi yise Edoniste riserukirwa na Uwitonze Prudentienne abifashijemo n'umuganga w'ibitungwa yoroye inkwavu ku mutumba Bumba avukako. Yari yumviriye uyu mugambi wo korora inkwavu hanyuma cyayumvira ko kubikorera havuka twatanguye inkwavu ari nkeya cyane ariko byagiye biriyongera ubu tugeze ku nkwavu 604. Ni bwa bworozi ushobora korora umuntu muto kandi kuvuga ngo uguma wirukanga wahi ubwatsi ni ubworozi ushobora gukorana n'ibindi bikorwa utarinze gutama utarinze gutumanya. Ariko rero intambamye ntizabuze nkuko buramatari Remi Cicahayo bimenyesha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Hamwe muri yo ntara ikirere nticagenze neza amatongo yagumye yaga kubera umurindi wo kurondoka muri yo ntara indwara mu bitungwa umwavu utabonetse ku gihe n'ibindi.